Bijya byose twumva indirimbo ziri mu rusako ngo arabana ngo acicanze Imana igaca ibindi n'ibindi byinshi muranumva. Ivyo nivyo byose nta kuri kurimo. Bibiri tubwiye ngo uwimba icobo ni bazogikorokeramo. Amora Kristo abane namwe mwese muherereye, turanezera gusubira kubana namwe kuri CANAAN TV. Reka dutangure dusenga. Data mu izina ry'Yesu Kristo turasishimwe mutima, turanezerewe cyane guhabwa akaryo keza cyane kugira ngo ivyimviro vyawe ufise mutima bishobore gusohoka. Turagushimiye cyane ko waremye umuntu kandi ukaza kumurondera ubuzima bwe bugahinduka, ukamugira aho uzoduracisha ivyo ukeneye gukora. Ndagushimiye cyane ko uko abantu bumva ibi vyigwa, abantu bumva bino vyimviro, ariko ivyimviro vyabo biba transformé, bihinduka mu izina ry'Yesu Kristo no dusenze twizeye, amen. Kuri CANAAN TV turashimira uburongozi bwayo basuye kuduha umwanya kugira ngo dushobore kuganira ivyimviro duse bitari bike. Uyu munsi turanezerewe cyane gose, dusicirwa tumaze imisi twiga cyitwa ubushobozi bwo kurimbura, the power of meditations, ko dushira ku ivyimviro bitari bike. Twarerekanye ko gukoroka kw'abantu benshi muri Bibiliya ari ingaruka y'ivyimviro kanaka bakira. Ivyo vyimviro bakiriye bigatuma batakaza umugambi w'Imana. Ivyagiye bishikira abantu muri Bibiliya ni ingaruka ya kino gikorwa c'ivyimviro. Ni ivyimviro kanaka vyabibakamwo. Bibiri bivuga ngo abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso, ni mwe mu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Imwe muri nzira ikomeye cyane Satani akoresha n'ivyimviro. Nubwo tubona ibintu bibaye mu biboneka, ni ingaruka z'ivyariko biraba mu vyimviro. Nico gituma Satani ntagwana cyane mu biboneka, agwana cyane mu bitaboneka, kuko arabizi ko mu gihe mu bitaboneka amaze kuba etablissement neza y'ikintu, ico kintu kimaze kuyibaka neza, mu biboneka izo bari ingaruka. Burya mu biboneka ni ingaragarizo y'ibindi bitaboneka biba vyarabaye. Nico gituma mwumva hirya no hino ibikorwa bitandukanye vy'umugwanizi. Abantu usanga bako baraganira ahantu hari barabagwanye. Abantu umuntu yarayakire Yesu Kristo, abantu ntibamuvuga ko cyane. Abantu barakunda kuvuga ahantu hari umuntu yapfuye, bakapostinga bakabivuga, mugabo kabona si muri sanse yuko hariho inzira z'Imana batoye ari Imana ibahishuriye kubivuga. Satani arakoresha ubwo buryo kugira ngo mu vyimviro by'abantu huzuremo ko nabo bishoboka, nabo birashoboka, nawe urukurikira. Imana ishimwe cyane. Simvuze ko ari umuntu azoguma ngaha, mugabo imwe mu nzira Satani akoresha ni inzira y'ivyimviro, akoresheje amakuru y'ibiriko biraba hano ku isi. Arakaya, hari ibintu vyinshi biba, hari ibintu vyinshi tubona, arakeneye kurunganwe gwizera ko atari ugo gwiza rushoboka. Nico gituma usanga mu miryango hari ibikorwa vyinshi bitandukanye biba. Mupapa gasanga yitwara ukuntu, mumama yitwara ukuntu, arakeneye kwica. Satani nakeneye kwica abo mama papa gusa, akeneye kwica generation, akeneye ko generation sigarano ikizera ngo nta rugo gwiza rushoboka, kubera urugo ni garagarizo ry'ibikorwa vy'Imana. Nibikunda kutunga utivye. Eske murashobora kwibaza nk'ubwo bwoko bw'ivyimviro? Nibikunda kutera imbere utivye. Nibikunda kutera imbere utabeshe. Imana kimwe cyane ugasanga umuntu yarabeshe ku myaka yiwe. Dokima ziwe zose tuzuye kububeshe. Amahesi yuzuye kububeshe. Ivyaguzwe sivyo vyanditsweko. Abantu bakama bariko barabikora gutyo kubera iki? Mu vyimviro vyabo bafise ubwoba bw'ubuzima. Imana kimwe cyane. So ubwo bwoba bw'ubuzima mu vyimviro buhagaze ku makuru ya rose. None ninde mubwira ko ejo atazobaho? Ninde mubwira ko ejo ubuzima butazoshoboka? Kubaka inzu mu bihugu bine uba muri kimwe, nk'ivyo nibiki? Nico no kwita ibikorwa by'abadayimoni. Umuntu aba mu gihugu kimwe mugabe batse mu bihugu bine, sinda vyasi umuntu adandaza. Mugabo n'umuntu atadandaza no muri leader politique asinze mu bihugu bine. None ivyo bihugu bine ça veut dire quoi? Nico no kwita les inspirations sataniques. Ni ibikorwa by'abadayimoni biciye mu vyimviro by'abantu, vyanspira abantu ku buryo abantu bakreya ikibi, ku buryo ivyari gushikira abandi bitabashikira. Biciye mu vyimviro, Satani azana ivyimviro bituma abantu bagira umutekano muke wakazoza kabo.
Muga Bibiri ivuga ngo aya mazovra. Bibiri ivuga ngo Yesu ni Alpha na Omega. Ejo ni yari. Imana jemwe cyane. Niwe ntango ni herezo. Haleluya. Dimire y'umuntu mva no yatwara gute? Sishobora ko yatwara. Ni gute no Imana kimwe cyane. Bene data umunezero wanje. David yavuze ngo umunezero uhoraho ni verse nkunda cyane. Ngo nizo nkomezi z'uhoraho. None umva umunezero wanje uhagaze ku mukobwa twaryamanye. Bijya numva ngo numunezero si umunezero. Bijya ni system satanike hagaze muri ico no kwita insatisfaction mu vyimviro vyanje. Ndacavuga ku vyimviro. Satana créa insatisfaction ukudahazwa mu vyimviro vyanje gusanzwe ari yo kuri. Kujya kuntu numva umenga no ryamana nundi muntu nukudahazwa mu vyimviro vyanje sinzohazwa n'umugore wanje mwiza. Umugore wanje mwiza ntashobora kumpaza. Nzohazwa nuko nahishuriwe umugore wanje cyo yaje kumfasha na Imana kimwe cyane. Uguhazwa kwiwanje nahagijwe umugore wanje ataraza. Umugore wanje naho yaje si waje kumpaza. Mpagijwe muri Kristo. Umugore wanje afite ibintu yaje kumfasha. Simhagijwe n'umugore wanje, mpagijwe n'ibikorwa vy'uhoraho umugore wanje yaje kumfasha. Imana kimwe cyane. Uwimbico bazogikorokeramo. Ikindi cete twabonye, icandiko twabonye mu musiguzi gice c'icumi umurongo w'umunani. Twarerekanye ko atari Satana zo kwimbicobo, se ekonomi zo kwimbicobo, sabazungu bazotwimbira icobo, sumubanya zo kwimbira icobo. Bijya byose turatwumva indirimbo ziri mu rusako ngo ari abantu ngo acicanze mani gaca ibindi n'ibindi byinshi maranumva. Ivyo nivyo byose nta kuri kurimo. Bibiri tubwiye ngo wimbicobo ni bazogikorokeramo. Bisigura iki? Igihe cyose uri kuriyumvira uri kurimba icobo. Mon frère, mba maso. Hagize akimviro kagucamwo kadafatanye n'ivy'Imana yakuvuzemo. Caki cugafata. Bibiri vuga ngo dufata ivyiyumvirwa byose tukabigomorera Kristo. Dufata ivyumvigwa byose bitarukuri tukabifata. Tubifata gute? Tubifata mu kwiyumvira ibindi Imana yatwiyumviriyeko. Igihe cyose Satana nyeretse ati wabonye yuko mu Burundi ibintu vyanka, nca ndamwibusa ati uribuka je wiyomva nicaranye na Kristo ho mwijuru. Haleluya. Muri ico gihe ndafashe mpiri cyaciyumvira kibiranzani. Ati none umugabo wawe nubona atamaze imisi ataha mwijoro. Ati amaze imisi ataha mwijoro. Umugabo wiwanje akora ibitunganye. Bijya wabonye akora sivyo nizera. Nizera ingene Imana yamumbwiye. Imana yarambwiye ko ari umugabo ari nkingi umugabo wanje niwe fondation y'ibintu vyose. Umugabo wanje niwe arimwo. Umugabo wanje niwe Imana yampaye ko nzofasha. Ari umuntu numvishe ngo yavuze ngo umugabo we yarameze kuntu ngo acavuga ngo data nkunda gushimiye ko umugabo wanje ngo azoba mu bigishwa banje ba mbere. Kumwe Petero nabaye nabaye bigishwa ba mbere ba Yesu. Ngo acavuga ngo umugabo wanje gituma amezuko ono kugira ngo azoncikira umudisciple wa mbere muri ministeri indiko ku buzima bwanje. Haleluya. Hari abantu bataba perturbe meshere zambe. Hari abantu batanyiganyiga. Satana gira ibi bakamuga ati yo ivyo wabigize Yesu afise ibindi yagize. Umwana wanje sinzige nasigaye ameza bimeze ko n'amahoro. Mon frère, ma sœur, igikomeye si ivyo Satana ariko aragira. Igikomeye ni interpretation y'ufise. Ivyimviro vyawe biza guhagararamwo ingene usigura ibihe biza. Insinzi yawe ni insiguruha ibihe vyaje. Imana kimwe cyane. Katurabe turabe kindi candiko kiri muri kakayetape twogashikira cyo tuzogashikira ubutaha. Haro side imwe nashaka ko ducako gatonya. Hari utuntu tune nanditse ama etape ane yo kurimbura. Mugabo duhere ku kurimbura mu buryo bubi. Imana kimwe cyane. Etape ya mbere, ubwa mbere ikintu kiza mu muntu icaha canke ikintu kibi gitangura kwibaka mu muntu giciye. Imana kimwe cyane mu ciyumviro kizanywe n'ikigeragezo. Imana kimwe cyane mugerageza kunyumviriza. Ndiko navuga ama etape ane yo kurimbura. Mugabo nshatse duhere kuri side imbi ku buryo bubi. Turaza kuca tuza ku buryo bwiza nabwo. Hano tugira ngo tubone umuntu yitwa Davidi muri Samuel wa mbere, muri Samuel wa kabiri gice ca 11 ku murongo nkwa kane. Bibiri tubwira ngo akantu ka mbere mvuze ngaka mvuze ngo iciyumviro kizanywe n'ikigeragezo. Igihe cyose ubonye situation
mwumvirize burya urageragezwa. Haro situation ubonye dufate nk'akarorero nk'uri umukobwa okay birashanda gafatire ko kano niteze ikihe kintu gabasha nk'ubu ubonye umuntu agwaye hari igihe uzawumva mu mutima ijwi ugatangura kumva icyimviro kiguciyemo ati none weho erega nawe hajya nawe burya ivyo nawe vyo gushikira. Imana simwe cyane murumva ko ni kigeragezo burya. Imana kimwe cyane akantu kagira kabiri muri etape zo kurimbura mu buryo bubi nakanunishe picture written by imagination, ni foto ivuye kuri caki ku ma imagination. Ubwa mbere twatanguye iciyumviro kizamyo n'ikigeragezo. Nk'ubonye umukobwa tuze kuri David gatonya abonye nibaza ko ari Berisheba mukawuri. Imana kimwe cyane amubonye Bibiri tubwira ngo reka twasome. My goodness, nibaza ko mwanyukiriye mu izina rya Yesu Kristo. Ikigwa sinagicira hagati. Samuel wa kabiri igice c'icumi umurongo wa kabiri. Maze umunsi umwe ku mugoroba Dawidi amaze kuvyuka ku buriri agenda hejuru ku ngoro yiwe, maze akiri hano hejuru mwumve ajabona akiri hano hejuru ajabona umugore ariko ariyuhagira. Ajabona umugore ariko ariyuhagira. Amaze kubona umugore ariko ariyuhagira, indani mu vyumviro kwa David hari ibintu byinshi byabaye. Filime yacitangura. Nibire tuko turavuga ku vyumviro. Nubwo tubonye mu nyuma hari ibindi bintu azopanga byo kubuza buriye ngo ntaje ku rugamba n'ibindi byinshi. Burya bihereye ahanyene ingene yamubonye. Imana kimwe cyane. Icambere gitangura ni iciyumviro kizanywe n'ikigeragezo. Etape ya kabiri ni foto izanywe na imagination. Akambere katanguye ari iciyumviro, akagira kabiri ni foto bitanguye kuza mu buryo bw'amafoto. Yo muraba sinzi ngene yamubona uwo mugore yambaye ubusa ndatakavuga ati ya amafoto atangura kumucamwo, amafoto aramucamwo. Hano biri tubwiye ngo abona mu buryo bwo kubona mu maso ya David. Amaso yiwe yaciye atangura ko informa cerveau mu vyumviro kwa David atangura kuzamwe ibintu. Ifoto katangura ikiyumviro, hari ibintu bitangura ari kwiyumvira gusa. Ubundi mwanya amafoto rera kaza, ifoto zikaza, ifoto zikaguma ziza ati aha nawe wogwara ejo, aha nawe ejo wopfa. Hamare ku mugoroba gaca wumva amatangazo y'abapfuye, ku mugoroba wundi gaca ubona filme filme commando ayica maître sinzi ibintu vya gutyo. Hama amakuru yo ku mugoroba radio y'u Burundi bacatangura kutubwira igihugu cyagwanye n'ikindi abantu bapfuye uko bangana. Mu vyimviro vyawe haguma hiyasara yo gupfa. Haro nabandi bantu nzabumva ngo basha ngo turahonye kweri, ngo turapfuye kweri, ngo karabaye basha. Bikaguma vyistoka. Imana kimwe cyane uko vyistoka uko bigwira. Bibiri vuga ijambo rikora rigwiriye. Burya rero hazoza kantu kumutwe, ako kantu kumutwe gasanzwe pa ati none basha wari umutwe gusa mugaci yapfa, yari yapfuye kera. Wewe yumvire ngo yishwe na kiya kintu sikijya kimwishe. Harabaganga ibintu bavura n'indi badashobora kumenya. Iyi system ndiko ndababwira, iyi ni system yica umuntu akagenda yarapfuye. Imana kimwe cyane nico gituma nababwiye Satani acagwiza makuru menshi y'ivyumviro bitari byo. Tugumana ama economy ko ahindagurika, ibihe ko bisunika ku buryo twebwe usanga twuzuye ama information y'ibintu bitari byo gusa. Ama information y'ibiri byo gasanga ni make cyane. Imana kimwe cyane. Reka dusome ikindi cyane ko kimwe kiraza kutwereka akantu gakomeye cyane. Nga turabona ko gukoroka kwa David, mwibuke kino caca David cyakoze ibintu bikomeye cyane. Sibyo gabakoze Imana turi kumwe. Iki caca David cyakoze ibintu bikomeye cyane, cyakweza umuvumo ukomeye cyane. Imana yamubwiye ati ico kintu ukoze, ico kintu kizogaruka ibihitangabo bine, imyaka 400, inganwe zawe zine ko zogenda zikurikirana, kino kintu nzokiguhora. Nubwo yasavye imbabazi iki kintu cyagumye kigaruka. Mwibuke ibyace bishikira Salomo umuhungu wiwe yarongoye abagore 1000. Mwibuke ibyashike ba Abusalomu harimo n'abana bicanye. Bazira iki? Bazira icyaha cya se wabo David.
bivuye kuki? Bivuye ku vyiyumviro. Davidi yarabonye ariyumvira. Imana ishimwe cyane. Amaze kwiyumvira bica bitangura gucika ubuzima. Bene data, reka mbananye kano kayitape. Navuze ngo icambere gitangura ni iciyumviro kizanywe n'ikigeragezo. Ikigira kabiri ni foto ijanywe na imagination. Ikigira gatatu rero désir izanywe na cya kigeragezo. Bene data munyumvirize neza. Biravuye ku mafoto bishize ku madésir. Désir ni ikintu gitangura guhagurutsa umubiri, ibigumbagumba. Davidi byatangwa rakimviro abonye Berisheba. Amubonye aravyiyumvira kati mbebasha nta muntu yojyamana nawe. Mbebasha ubwo ubukene mu Burundi kweri ngaho umuntu azohashobora. Mbebasha ubwo kweri iyi poste politique no hakora ntanyereza. Ubwo kweri nuguma ndongoye bano bantu tutajyamana. Ubwo kweri oya hama rero bivuye ku ciyumviro bica bikurikira kuki? Bica bikurikira ku ifoto. Bivuye ku mafoto bica bikurikira iki? Désir izanywe na cya kigeragezo. Ndabisubiyemwo, désir nurugezaho no mubiri utanguye kubifiringa. Ati ubwo niwo bugwaye. Ubwo niwo bugwaye kabasha kanseri. Ubwo niwo bugwaye, niwo bugwaye timere. Ngo shango je kweri ngo haro n'abantu batangura gutora amazina. Akakubwira ngo shango hari ibintu bimaze igihe binjya mu nda ngo nibaza ko ari estoma. N'izina yaritoye n'abaganga ntibaramubwira ikintu na kimwe. Ngo je numvise ingene bimbabaza ngo nibaza ko ari estoma. Ngo ndavye ingene amezi ndavye amasatahira nibaza ko aja hanze. Mu vyimviro vyawe bitanguye kujayo. Haragera rero igihe désir. Mwumvirize bene data, désir ni ibintu bitangura kwataka umubiri. Ntajya rero kubera kwibaza ko umugabo yoba aja hanze. Haragera igihe umuservye wibagira kumuha amazi. Kumbe byatanguye gufata umubiri. Ngo mbe ko no munsi wampaye injya ntume ifurusheti ngo ngurambabarira. Ni asiga yibagira kumuha n'ifurusheti kubera yibaza ko yoba aja hanze. Satani yaragufashe ku buryo bukomeye cyane. Uyu n'amaguru yawe yarafashwe, n'amaboko yarafashwe. Kubera iki yarakwesemwe atasigaye aja hanze. Byatagwe nk'iciyumviro, bica biza nk'amafoto. Ugasanga ujyanye muhiruguma wiyumvira ati kandi wa Musa ataha, hariho parfum numvise, hariho deodora numvise. Satani akagufata akakugira umuja. Amaze kukugira umuja nabivuze ngo acatangura rero gufata iki? Umubiri. Ugasanga wumva utaciyumva nk'umugabo wawe. Ugacitangura gusenga ngo n'abadayimoni. Sabadayimoni ni systeme nini yakwiyubatsemwo ifatiye ku vyumviro Satani yakuzaniye. Agakane rero gakomeye cyane. Ni act brought by temptations. Ni act réel. Bica bicika igikogwa. Akantu kagira kane ka meditation. Tuca dutangura kubona igikogwa. Tuca tubona David aryamanye na Berisheba. Oya noneho tuca dutangura kubona David atanguye gupanga ingene Uriya toja ku rugamba. Urumva kiri wenyene hejuru nta act nimwe ariko arakora. Yabonye Berisheba yambaye ubusa atangura kumva akiyumviro kahavuye ifoto ziraza. Ifoto zije désir atangura kuvyiyumvamo. Atanguye kuvyiyumvamo acajare mu bikogwa. Ibikogwa ati uno munsi ntuje kugwana. Uno munsi genda urarira umugore wawe. Atoya je sinoja kuryama abandi bariko baragwana. Uriya aramwanyira. David atangura gupanga ati mbo araza kuja ku rugamba mumuherereza imbere. Aho urugamba rukomeye bamwica. Sinzi ko mu vyumviro vyavuye mu ciyumviro. Vyavuye mu mafoto bikurikira kuri désir. Ubu rero tuciye tubona umuntu akoze ikintu. Hajya tubonye umuntu yivye ikintu. Ni ntambara yatanguye kuva kera. Hajya tubona umuntu akubise umugore wiwe. Ni ibintu byatanguye kuva kera. Ati ntubona ingena kuraba. Ntubona ko arakagayo kajya. Aha, umumabako rero désir itangura kwataka utangura kuvyiyumvamwo. Ubwo ati ntamukubise sha uyu musi ndamuboma. Hajya rero tubona umukubise ni acte yazanywe na vya bintu bitatu. Bino bintu bine navuze kimwe gihe ikindi. Akiyumviro kavyara ifoto ikavyara amadésir akavyara act igikogwa nyabyo. Imana bahezagire cyane. Data mu izina ry'Yesu Kristo ndagushimiye aba bantu bumvise ibyumviro by'uno munsi. Ndagushimiye ko bavyakiranye ubugwa neza cyane kandi jambo ribabibwemwo rikazozana umwimbo mu izina ry'Yesu Kristo. Tuzobona urunganwe rukomeye gwiyumvira ko vy'Imana yavuze rurongorwa n'ivyo rubona rurongorwa n'ivyo gwizera mu izina ry'Yesu Kristo no dusenze twizeye. Amen.